Sawa. Ndabaramukije cyane ubugira kandi bakunzi ba Mijo Talent TV, nkuko bisanzwe murabona yuko nkomeza kubereka akarere gatandukanye aho nkomeza gutemberera hose. Uno munsi rero turi i Bururi ahantu bitwa mu Mugamba, niyo ndi harakanye cyane kubera hari ibiti hameze ukuntu, murabona yuko nambaye ikoti kubera hari imbeho nyinshi, ariko rero nubwo hari imbeho hameze neza, nta bushuhe buhari nk'ubw'i Bujumbura. Rero nico gituma nababwiye yuko aho ndi hose nzogerageza kubereka utuvideo dutandukanye tw'ahantu hose nzogenda ndatemberera. Uyu munsi rero murabona ndi ahantu hari ibiti, hameze neza, haryoshe, hari akayaga, nukuri sindababeshe, Uburundi bwacu burambaye. Wowe ntubibona none? Uburundi bwacu burashajije, busa neza, burimwo akayaga, ariko rero aha hantu harakanye. Mbe ndakubaze, hino mu kuryama mwifuka iki kugira muryame musinzire bigenda gute ko umenga harakanye cane? Mwifuka ikireta niho musinzira? Ino harakanye nukuri, ntihoroshe. Wamwe ni sawa? Muvuye he? Muvuye muhira? Muriko muratembera? Ako gakoni nakihe? Kugira ntimutembagare? Bakunzi ba Mijo Talent TV, murumva yuko abantu bino bameze neza, bararamukanya, barayaga. Rero nkuko bisanzwe ndi ruguru, ndi Bururi, murahabona ingene hameze neza, nukuri ndabakunda cane. Nzakomeza kubana namwe no kubereka utuntu tugenda dutandukanye twiza tugize igihugu cacu ciza c'Uburundi. Thank you so much.